nico gituma je ntahengeshaga gukeza ingabo z'u Burundi, kubakeza kuko tugeze ku ntambwe nini hamwe abo bari barasambuye ubutegetsi bw'igihugu ubu batabona aho bohera kugira ngo basubire kubusambura. Ikimenyetso ntarengwa ni ikimenyetso cy'ibyabaye mu 2015. Je bijya ndemeza ko ari Imana yabigize kugira yereke abarundi n'amakungu batarategera aho tugeze babone neza aho tugeze. Kuko ubwa mbere bari bazi ko atangabo z'u Burundi zikomeye, bari bazi ko ingabo z'u Burundi n'abene gihugu batanywanye, nivyo bari bazi kuko numugera wari waratewe. Hanyuma batireka rero Imana ikivuga ngo reka ndabereke ko ingabo z'u Burundi ubuziyubatse ari ingabo zikingira ubutegetsi bw'igihugu, zikingira igihugu. Bacagira kudeta bica biramba, bacabona za ngabo ntizikiri muri ya macakubiri, ntizikiri ubu ziriyunze, ni zimwe. Rero burya Imana yabiretse bijya ngo bibeho kugira ngo ivyanditswe bibe. Burya natwebwe rero bajya baduhemukiye mu 2015, hajya Imana yabiretse kugira ngo amakungu n'abarundi babone ko ingabo z'u Burundi buzabaye ingabo zikingira igihugu n'ubutegetsi bw'igihugu. Hanyuma barareka abo bahemu, barabahemu kujya kwa Yuda, mugabo kugira ngo ivyanditswe biranguke ngo bazogira kudeta muga ntizoshoboka. None Imana ica mu nzira nyinshi cyane. Baratugize ku bitego, bahejeje kunanirwa kudeta, baragenda mu gihugu cy'u Rwanda, baduteye inshuro zingana ikigabazi, barameneye mu Cibitoki, baramenera mu Kayanza, baragira ama infiltration atabaho, bazana ama grenade, mugabo byose byarananiranye kugira ngo berekane ko u Burundi bucunzwe. Imana nibyo yashaka kwerekana ko Burundi ubu bucunzwe, kuko tarative zose bagize murazi hasubiye inyuma umwe n'ikimana. Ivyo byose hajya Imana yashaka kwerekana iti u Burundi ubu buracunzwe, ingabo zaragiye. Hanyuma ikindi Imana yashaka kwerekana, baje bitwaje ya macakubiri ya kera ngo bacanishemwe abarundi, abene igihugu bacanemwo basubiranemo. Imana yashaka kwerekana yuko uba abarundi bamaze gusubiza hamwe, bagize ubumwe, none barabishoboye, vyarahase.